Ikibazo c'umutekano w'ikambi ya Rusenda, ibibazo bihari, ibibazo bikomeye. Ubu hariko haba amasakwa y'abantu batagira ivyangombwa bagafatwa, ariko ivyo ntivyari bibi, ni vyiza ahubwo nyene babafate. Ariko rero umuzi nyamukuru nturi ngaho. Umuzi nyamukuru w'umutekano muke w'inkambi uhagaze ku bibazo bibiri. Imigwi igwana wa mayimayi waraje ushira ibirindiro haruguru y'amavirage, haruguru y'inkambi baratondesha. Twe aho niho tubona yuko hari ikibazo gikomeye, ariko ivyo bakabirengako bagaca bisamaza. Twe tuvuga ko igipolisi cisamaza, hariho ibintu biri inyuma vyoba biriko birakurikira. Uriko uraraba n'imvugo bagenda bakoresha, nk'umukozi umwe wa hasere amasasa aravugira mw'ikambi, agaca avuga ngo impunzi ngo nizireke nko gukina amateatre, aho kuraba umuzi nyamukuru. Twebwe n'ubu turacafise ikibazo, ntitwumva ingene ikambi y'impunzi ikikizwa n'ibirindiro vy'imigwi igwana. Ivyo ni mu mateka twibaza ko ntaho biranaba. Ikindi kibazo kiduhanze n'abasirikare b'abarundi bari ngaha. Nk'akarorero nko ngaha iwacu mu Gatunguru haribonekeza abasirikare kandi b'abarundi bari kumwe n'imbonerakure. Mu Rusenda nuko nyene, mu Rurinda nuko nyene, ariko bakibonekeza hepfo y'ibarabara mu Basangwa. Ni ukuvuga umugambi wose boba bariko barakora bawukorana n'iyo migwi igwana n'abamayimayi kugira ngo ikunde ikambi isambuke. Noneho mu vyifuzo vy'abo bakongomani bashaka yuko ikambi ivaho, nivyo bifuza, kuko ngo abarundi ngo bariko baragwirirana, ngo ejo bazoja gufashanya n'abanyamurenge babatware iteritwari yabo. Izo mbonerakure nazo dufatiye kw'ijambo umukuru w'igihugu c'Uburundi nawe yavuze mu kavideo twabonye, ariko aravuga yuko abasirikare bagomba binjire, uwitwa ko ari umurundi wese yovayo muri Kongo, ngo yaba umwansi yaba utari umwansi bose ko bovayo. Ivyo rero bidutera impungenge cane. Twebwe rero twabonye yuko twabaye ikiniro, tugasaba ko senere na hasere na leta ya Kongo yofata ingingo zibereye ku mpunzi z'abarundi ziri ngaha, tuve mw'iyo mikino barabe iyo baduta.